muri Afurika y'ubu hari amazina amaze kumenyekana cyane kubera ubutwari, ukwiyemeza ndetse no gukunda igihugu. Muri ayo mazina adasanzwe harimo izina rya Ibrahim Traoré. Uyu ni perezida wa Burkina Faso, ni umusore akiri muto cyane, ariko ibikorwa vyiwe vyatumye abantu benshi bo muri Afurika ndetse no kw'isi yose bamuvuga cyane. Bamwe mu bamubona nk'umucunguzi wa Afurika, abandi bakamubona nk'umusirikare atinya ibihugu bikomeye. Hari n'abamugereranya n'abagwanyi bakomeye nka Thomas Sankara. Ariko none uwo mugabo ninde? Yabaye gute perezida? Kubera ko abantu benshi bamukunda cyane? Nizihe ntego ziwe afitiye igihugu ciwe? Muri iki kiganiro tugiye gusesengura ido n'ido, tumenye amakuru menshi kuri Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré yavukiye muri Burkina Faso mu mwaka w'1988. Yakuranye ubuzima busanzwe nk'abandi bana benshi bo muri Afurika. Nta muryango ukize cyane yavukiyemo, ariko kuva akiri muto yari umuntu akunda igihugu kandi afise indero y'akazi. Mu mashure bavuga ko yari umwana akunda kwiga kandi atavuga cyane. Yari afise umutima wo gufasha abandi ndetse no gukunda igihugu ciwe. Uyu Ibrahim Traoré amaze gukura yinjiye mu gisirikare. Aho niho ubuzima bwiwe bwatanguriye guhinduka. Ndagwaye ikaze mu kiganiro. Je wumva ni Varane. Aha ni kuri Insinzi Motivation. Mu gisirikare Ibrahim Traoré yamenyekanye nk'umusirikare w'intwari. Yagiye mu ntambara nyinshi zo kurwanya iterabwoba rimaze iminsi yugarije igihugu ciwe. Mu bice byinshi bya Burkina Faso abantu bari babayeho mu bwoba bwinshi kubera imitwe yitwaje iterabwoba ndetse n'ibigwanisho. Abasirikare benshi barapfa, abanyagihugu bagahunga, ariko Ibrahim Traoré wewe yagumaye imbere ku rugamba hamwe n'abasirikare basanzwe. Nta byo gukorera mu biro gusa, ivyo vyatumye abasirikare benshi batangura kumwizera no kumukunda. Ukwibaza ati mbese Ibrahim Traoré yabaye perezida gute? Mu mwaka w'2022 ibintu ntivyari bikomeye muri Burkina Faso. Abantu benshi bari batanguye kutizera ubutegetsi bwari ho muri ico gihe. Hari ikibazo cy'umutekano muke, hari ubukene, hari n'uburake bw'abanyagihugu. Uyu niho Ibrahim Traoré hamwe n'abasirikare bageze biwe bafata ingingo yo gufata ubutegetsi. Ico gihe yari umwe mu perezida bakiri bato cyane ku isi. Ivyo vyatumye isi yose itangura kumuraba ndetse no kumuvuga ko kenshi. Hari abamuneguye ndetse aramushikiye cyane, ariko ikintu kimwe cyari cyagaragaye, yarafise icizere gikomeye cyo guhindura igihugu ciwe. Ngize impamvu abantu benshi bamukunda. Hari ibintu byinshi bituma abantu benshi muri Afurika bakunda Ibrahim Traoré. Aho twovuga ukungene akunda Afurika. Mu majambo yiwe menshi akunda kuvuga ko Afurika ikwiye kwiyengenga ndetse no kuyikukira. Avuga ko ibihugu vya Afurika bikwiye gukoresha ubutunzi bwavyo atagutwarwa n'ibindi bihugu. Ivyo bituma urwaruka rwinshi rumubonamo icizere. Akunda kubwira urwaruka ko rukwiye gukora ndetse no gukunda igihugu cabo aho kurindira imfashanyo z'abanyamahanga. Avuga ko iterambere rya Afurika rizova mu banyafurika ubwabo. Abantu benshi bavuga ko adakunda kwitandukanya n'abasirikare basanzwe. Akunda kugendana nabo ndetse no kuganira nabo. Ivyo bituma amubaha cyane. Naho ari perezida abantu benshi bavuga ko atakunda cyane kandi ko adakunda ubuzima bwo kwirata. Akunda kwambara gisirikare kandi akavuga ko ibintu mu buryo bworoshe. Ibrahim Traoré afise intego nyinshi ku gihugu ciwe, nko gusubiza umutekano, iterambere ry'igihugu, gukangurira urwaruka gukora ndetse no kwiteza imbere. Abantu benshi bakunda kugereranya Ibrahim Traoré na Thomas Sankara. Thomas Sankara yari perezida wa Burkina Faso yakunzwe cyane kubera gukunda igihugu ndetse no kurwanya akarengane. Benshi bavuga ko Traoré ariko agerageza gukurikiza inzira ya Sankara. Bose bavuga ko cyane
ukwikukira kwa Afurika bose bakunda urwaruka, bose bavuga ko kwigenga ni k'ubutunzi bwa Afurika. Ivyo bituma abantu benshi bavuga ko bati Thomas Sankara yagarutse. Naho abantu benshi bamukunda hari n'abamunegura. Hari abavuga ko igihugu ciwe gifise ibibazo vy'umutekano, abandi bakavuga ko ubutegetsi bwa gisirikare bushobora guteza ibibazo vya demokrasi. Ariko kandi abamushigikiye bavuga ko igihugu ciwe kimaze igihe kinini mu bibazo kandi ko bisaba umwanya kugira ngo ibintu bihinduke. Inkuru ya Ibrahim Traoré ni inkuru y'umusore yavuye mu buzima busanzwe ariko aza kuba umwe mu bantu bavugwa cyane muri Afurika. Hari abamukunda hari n'abamuregura, ariko nta n'umwe ashobora guhakana ko yabaye ikimenyetso gikomeye ku rwaruka rwa Afurika. Abantu benshi baramubasha ndetse bakamuha icizere, bamubonamo ubutwari, bamubonamo ijwi rishasha rya Afurika. Ikibazo ni iki? Ese azoheza akarangwa indoto yiwe yo guhindura Burkina Faso na Afurika yose?